nongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse barundi kazi namwe banyarwanda abanyafrika mwese muri rusangi mufise amahirwe yo kumva runo rurimi ndiko ndakoresha ururimi rw'ikirundi canke mwoba mwumva n'ikinyarwanda kuko ikirundi n'ikinyarwanda birasa. Amahoro y'Imana rero. Hanyuma ndaje kubabwira n'ukuri inzu y'umubanyi hiye ntureka kuzimya kandi naho akabi gatwengwa nk'akeza. Narinde ndababwize ukuri naho igihugu cy'u Rwanda kiko kirabahenda mu binyamakuru hirya no hino. U Rwanda ntigwikuye nkuko bisanzwe nkuko muko murabibona ngo u Rwanda ngo rwaregwikuye ngo mu runani canke mu bumwe bw'ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sivyo namba. Ati gute ngo ayo makuru tuzaniye uyakurahe? Ugomba upinge ibiriko biravugwa n'ibinyamakuru canke n'igihugu cy'u Rwanda ubwaco. Je ndemera ko igihugu cy'u Rwanda caraye canditse ko kivuye muri CEEAC. Ivyo ndavyemera simparira. Mugabe ikintu mwe mutazi gihishije ni iki ngomba ndababwira. Igihugu cy'u Rwanda nta kuntu covuga ngo cari kiravuye muri CEEAC arico cari gishikiriwe uburongozi. Kuko CEEAC ishingwa bagize nk'ivyo muri East Africa ngo uburongozi bwa rotation rotating buzunguruka. Umva iki gihugu kihavake ntibatora. Iki gihugu kihavuye hacashikirwa ikindi. Olivier Duhungirehe we wavuga ngo ni par ordre alphabétique. Tubifata uko. Mugabo mumenye ko ano mango tuvugana igihugu cy'u Rwanda nico cari gishikiriwe kurongora uwo muryango wa CEEAC. Rero vyagenze gute kugira igihugu cy'u Rwanda kigere ku rwego rwo kwikura muri uwo muryango? Nivyo ngomba ndababwira. Igihugu cy'u Rwanda n'abagiserukira bari bashikiye muri yo nama igira 2026 yabereye muri Guinée Imarabo. Nuko bagiye bagoroya amakoti, bagorora amashati, bafata amamarete, amakaramu yo gusinya, ibidodo, amaparfait, burira indege ngo Rwandair mbaka no muri Guinée pa. Mugabo bageze muri Guinée basohokanye ibimaramare. Kuko ubwo bumwe bw'ivyo bihugu ni bihugu 11. Ibihugu 10 byose vyagiriye u Rwanda hoshi. U Rwanda ruhaguruka n'ibimaramare aho rwaye rugiye ruzi ngo rugiye kuhakora icubahiro ruhakora ibimaramare. Bashitse mu Rwanda bacashika bandika rirya kete. Musanzwe mubizi niko bimereye. Baca bakina za nkinamico zabo murabizi yo hageze kwica barica, yo hageze kurira bararira, yo bageze kunyaga baranyaga nta kinya. Baca bakubita amakaramu baregeranya imitwe zigandongozi zo hejuru zama zikina nkinamico ngo u Rwanda ngo rurisokoye muri CEEAC. Ni mwisokoye barabirukanye. Ibindi ko ndavuga ndabifitiye preuve. Kuko Kongo hageze ko bimika u Rwanda. Kongo ikigira ati ndasavye ijambo mwigisha. Kongo ikivuga ati ndasavye ijambo mwigisha. Ubu Kongo iravuga amaganya yose u Rwanda ruyiteje, ukwiba, ukwica, ukunyaga n'ibindi vyinshi. Aho hose Kongo ariko iravuga Uburundi bwari bumeze uko. Bwihweza bushishoza buraba uvuga ati niki gihugu kigomba kiyobore CEEAC. Kongo ihejeje Uburundi burashikirwa. Uburundi burabaza ati niki gihugu kigomba kiyobore CEEAC? U Rwanda. Danger de mort. Uburundi nabwo burahaguruka buravuga ati oya ntiharagera u Rwanda nuku. Uburundi vyo gwavuga gose bindi bihugu byose byarengaho gwagwa bigira icuvuze nico. Ibihugu byose byarengaho havuye mu Rwanda bica bifundika ikintu kimwe bica bivuga ati aho u Rwanda gotwara n'amabi ruriko rurakora n'ivyo ruriko rurakora. U Rwanda muri no mwanya turuharura karugwafu mu murima w'uburo. Rero u Rwanda ntiharagera ko rutwara ahubwo turongeye uri karayobora muri no mwanya ari we president wa Guinée abandanye ayobora turamwongeye manda aca yonge gundi mwaka. U Rwanda rwasohokanye n'ibimaramare
basohotse barira barabura aho bakwigwa ahubwo ngo ndabere ku Rwanda ivyo rwace rugenda kujamo ngo ndabere ku Rwanda iyo bari muri uno mwanya tugumane ndabere ku Rwanda ivyo barimo inkina mico barimo Paul Kagame ari mu marira urivyo duhungire bace bitabaza vya binyamakuru vyabo vya Rwanda TV zande ngo bariko baravuga ngo twikuyemwo ngo kubera ibi nibi nabo duhungire havuga ati ngo bikuyemwo ngo kubera ngo babonye ngo unyumvire bari bagiye gutora utegere neza aho babereye rero abantu b'inkinamico bari bagiye gutora uburongozi bwa CAC mugo Olivier Duhungirehe umva uko ari karavuga Olivier Duhungirehe akavuga ati raison principale c'est que le sommet de Malabo ikibazo nyamukuru nuko twe twagiye mu nama 2026 muri Guinée Equatoriale Malabo twe tudufata uburongozi bwava muri Guinée buza mu Rwanda kubera ko nitwe twari dushikiriwe ku rutonde rw'indome donc c'était le Rwanda qui devait succéder à la Guinée Équatoriale. Mais la RDC ariko RDC yaciye ivyanka ibisukamwe amazi icisaba ko umuperezida wa Guinée Equatoriale yobandanya manda ya kabiri kuko Rwanda rwagirizwa guhungabanya umutekano muri Kongo. None ga Olivier Duhungirehe bamaze gutungurwa canke bamaze gutangazwa n'iyo ngingo nta buhombe u Rwanda rwabigizemo kubona mwaciye mwihutira kwikura muri uwo muryango wa CAC umva uko yishuye uyu muryango wa EAC numwe kwanza mu miryango ataco imaze bigoye kuwinjiramo nta mabarabara nta bushirano nta butunzi eka nta kintu na kimwe kizima imigambi y'amasigara cicaro n'ibindi byinshi ngo nasa twasanze CAC imeze ukunuku ntiteye imbere bimeze uku imigambi itava hiri dakogwa mwari mugiye kurongora none mwari mugiye kurongora umuryango muzi ivyo byose ko bimeze uko mbe nimba mwasanze ko uwo muryango umeze uko murimwo kubera ki mugiye kuvamwo kuva babimiye intebe y'indongozi twe ntituri bijuju abanyafurika twarakanuye nico bituma Kagame bari kararira umviza amarira nawe ya Kagame ngo Tshisekedi yashoboye kwifatira indongozi imwe ku gatwe kayo ngo ibihugu ngo ubonaho ngo n'akarere kose akazanamwo uruhagarara within and among regions. Ngo ni kuki Tshisekedi atoza tukavugana tugatorera umuti wa kino kibazo cyo muri kano karere aho kumureka akaguma atamika indongozi afata ingingo zo muri kano karere kandi tuziwe kariwe munyamakosa niwe munyamakosa Tshisekedi. Kagame yaco wiriza ngo Kongo ngo ikigira ibi nibi ngo imanipira Afrika ngo nakarere nibi nta muntu numwe kongira ikiramanipira Afrika yose barasesemwe barabarushe bararambiwe ahubwo nuko bidaharuka nuko bitokunda ko bavogera imbibe baraje mu Rwanda bakakuyoza yompi bakarandurana n'agatsiko kanyu bagashira ku ruhande. Congo is what? Congo is what? Abantu bararushe abantu barabahinyuye Kongo mugaca muja rero harango u Rwanda ngo gwikuyemo ntigwikuyemo barababenze u Rwanda ntavyo mushoboye u Rwanda muyoboye iki muri uno mwanya tuvugana u Rwanda muyoboye iki ni muze mumbwire muri mu commentaire canke nababwiye ati umuhizi naze ambarire canke umuhizi nakore video ampinyuza none ko mufise umuvugizi umwe ni Chimamanda Gasuku na waratukana Roki nawe nyene no kudendekeranya Skovya akazi kiyo karako guherekeza RDF aba giserikare cyo Rwanda kigiye muri Kongo kigiye kwerekana ngo tugiye ngo tugeze ngaha turafashe tugendasha nzobemera ko muri abanyamakuru genda Kamanyora genda Uvira mpore ariko Banyarwanda turabakunda ariko be mubaho ubuzima bw'iwanyu reka gufekinga mwene mureka gufekinga kuko muri abagenzi na Amerika nayo ifise umugano uvuga ati fake until you live the real life ngo komeza gufekinga gushika aho zobaho ubuzima
bw'ukuri washaka kugeraho ubwo nyene uriko urabamwo uzobubemwo mugo watanguye faking. Ndabahaye pole sana. L'Afrique est réveillée. Ukuri kose kurazwi ubu, nta muntu ariko arabahana igwere, nta muntu ariko arabaha indaro, nta naho muri ko murahungira. Ahubwo izina munyarwanda ubu ku isi. Barayamaze abarundi, abasokuru bacu. Baca umugani mu Kirundi bati igiti kigororogwa kikiri gito. Ndibuka u Rwanda basemerera, Urundi busemerera, Uganda isemerera, abazungwa, abahehe ibihugu binabiriya rurikomeza. None birangiye birukomeranye. U Rwanda ubu mwabaye iciro ry'umugani. Ubu u Rwanda muri EAC muratunukira no kugenda twambaye agafukamunwa. Ubu uye Afrika yo hagati murabonye ivyo bakoreye. Ibihugu 11 si Kongo n'u Burundi gusa. Ni ibihugu 11 muri rusange bibagize va mu bagabo. Ibihano naho bimwe nge bitaraja mu ngiro warabonye ko watanguye gukoma induru ngo funga mukanda. Isi mu Kinyarwanda ko mu bivuga iriko ikaragira ku Rwanda. Mwabonye ko ibintu byatanguye byose guhagarara. Narabibabwiye murantuka n'ubu ndabibasubiriyemwo. U Rwanda mudaciye bugufi mwicare mwige kubana n'abandi mureke kwama mushaka ngo kwimanika mwimanikisha ubuzima butari gwanyu. Narabibabwiye mwirwa murasemera ngo Burundi ngo nta gitoro. U Rwanda rufise igitoro ikihe? U Rwanda igitoro mufise ndabibabwiye n'ubu ndabibabariye mugaruke mu ntuke mu makomantere kuko ndazi ko ariko mwarezwe aho kubanza kwiyumvira n'ivyo umuntu avuze mushika mutukana. U Rwanda igitoro ntaco mufise. Igitoro kiri mu Rwanda ni ca Qatar. Qatar yaraje irakota ibibanza irimba ibinogo igira stock angize ya merci canke yo kugira amakora agabanuke icemerera igihugu c'u Rwanda koresha igitoro kingana uku ikindi tukidandaza. Igitoro kiri mu Rwanda si ciwanyu. Tegere neza imbere ko muza kuntuka kandi ndabizi ko muzoteba mukankunda. Ica kabiri indege murazi za Rwandair ni za Qatar. Ico ni ca kabiri ca Qatar kitari gwanya. Igatatu aeroporo yabijya ayibugesera niyo musanzwe mufise ni ya Qatar. Mugombe mu ntoke ndabivuga. Ica kane muriko murabomorera imfuvye pfakazi abakecuru n'abatama batagire pfo na ruguru ngo Qatar ngo mugomba muhe ikibanza ngo yubakemwo. Narababwiye ati umunyarwanda azinzu ndende ngaho inzu igeretse ngaho mu gisagara ca Kigali y'umunyarwanda naza nteribu. Ivyo bintu muriko muragira mugurisha u Rwanda muraza ngaho ngo tube bamwe ngo twunga ubumwe u Rwanda n'u Burundi turi bamwe ngo tugire ivyo bita Pan-Africanisme tugire Africa United. Africa izoba United gute igihugu c'u Rwanda giko kiradeza isoni atakintu na kimwe ciwanyu gihari naho mugira ngo bacima amanda ngo nabandi ngo barabavugira ngo batuka Burundi mukaza mugakoma amashi. Nimwicare hasi mwiyumvira ikintu c'u Rwanda bwego niki yabi oro nizo mwiba. Amaraso yo y'abanyekongo ndatsko mutazoyabirana indugumba. Mwabonye ko mu Rwanda vyatanguye guhinduka nugusha no kwiyahura ni ibintu vyibiza mutari mwiteze. Umuntu mufatiye mu murima y'ikarimba imyumbati mu bamwishe. Umuntu bahageza abatama abantu bakozaja kwibi biharage mu mazu. Inzoya zirara mu babati zirazira 10 tware misumari. Uwo n'umuvumo. Mushaka mwokanguka para kuba mwivyimbisha ngo Rwanda ngo rusa neza he. Je nababwiye Rwanda ndaruzi. U Rwanda ndaruzi. U Rwanda rusa neza nako gasantre ka Kigali. Genda Biryogo, genda Kabusunzu, genda Gikondo, genda Nyakabanda, genda Gakinjiro, genda Gitega, genda Nyamirambo, genda Rebero, genda Kabeza, genda ku Kamabuye, genda mu Gwambara, genda ku Kivugizi, genda Ibutamwa. Aho hose ni Kigali. Hasa gute? Nta barabara na rimwe rihita, nta namwe ambulance yoca, nta namwe mugaca muza mukavyimba kubera akazone ka desa bekangana gute ka Kigali muri ko muravuga. Nababwiye Kigali urazenyereye kibarabara rifise n'ibirometero 10 risa neza ryose. Nari hari. Mureke guma muhenda rero mubesha abantu kajya gatumba mwashize hajya ayo mugakora akantu ka 0,5 ngaca mugwamesha Kigali don't fake. Reka guma mu faking ubuzima mubaho ubuzima butari ubwanyu. Kandi ndabizi ko ejo muzobibona. Ubu u Rwanda twe tugwita ko ari province ya Qatar.
u Rwanda n'intara ya Qatar. U Rwanda ntirukibaho, ubu habaho intara ya Qatar, kandi burakeye bucana yandi. Muzompinyutse.